inshuti bakunzi ba Morning Burundi TV, nizere ko mumeze neza aho muherereye, aho muri hose, nizere ko mumeze neza. Turabahaye kaze mu kiganiro c'uno musi kidasanzwe, aho turi kumwe abenshi bamuzi nka Mukombozi Lucifer, ariko kuno musi akaba yagiriye novuga ibako ryo kuja kwitoza kugira ngo abe aduserukire nk'umuririmbyi, abikora neza adasanzwe. Kaze Mukombozi. Murakoze cyane. Morning Burundi, morning kwanza mwebwe nyene. Hanyuma morning abarundi bose aho muri, hanyuma murakoze cyane morning cameraman. Yego. Hama Mukombozi tudatevye kuganira n'uno musi. Yego turashobora kubabaza mbe Mukombozi ko yahora ari umuririmbyi yaririmba ndazi yagiye mu nzira zitandukanye kugira n'uno musi. Ni kihe kintu camuhaye mu buryo kumva yuko hari amabanga yorangura ku rwego rw'igihugu akaza kwitoza akaba umushinga amateka? Mbega iciyumviro coba caje gute? Kubera kenshi ntitubimenyereye. Siritu ngaha mu Burundi wacu ndetse nanje biragoye ivyo bintu kubona umuririmbyi yagiye akagomba kuzitoza akaja mu mabanga y'igihugu. Mbe Mukombozi vyamujemo gute? Inspiration yaje gute kugira yimbuke? Inspiration yaje mu bantu batandukanye, arabanyandikira ngo YouTube bakwiye kwitoza, ma Facebook commentaire, ariko kandi nanye n'icyubahiro narabona ijambo zaravuga arerekana yuko akeneye ugwaruka ko ruza mu by'igihugu, ko yabiduhaye ni twebwe u Burundi. Uko hanyuma ikindi nacyo nuko hari n'abantu bambwira ngo migambwe witorezi waje, ariko kubera nari nasaje Imana kuzomuhuza w'abarundi, naho ni migambwe yuko yotuma nashika kuri icyo Imana yandikiye ku muhuza wabo. Kuri migambwe abarundi rabatandukanye, kubera turacyari muri societe itazi gutahura urwango n'amahitamo. Uhise mugambwe cyiki ku mwansi. Muri icyo gihe byarangoye ko njya munuzi, ariko haje umuntu ambwiye basi umuserukira ugwaruka, cyangwa umuvuga yego hari bishoboka. Nca numva neza ko mbwiye ikintu nyacyo, nca numva n'inyishu z'ibibazo by'ugwaruka ndazibona, n'inyishu ndazibona n'ibikenewe. Nje ugasaho ko barakajyo keza ko kujayo kugira ngo nanyinshi ndamufashe icyo gisata abe bize n'izindi diligence z'igihugu. Ugwaruka rushasha. Yego meya. Mu bisanzwe habayeho kuba abantu baraguhaye ko abantu nabica ku bantu byamanje bikuza Imana ku bantu babindimwo, kubera naje gusanga n'indirimbo naririmba vyari ibinyene. Kumbe byari bindimwe, ariko je sinabibona muri angle y'uburongozi yo kuja muri politike, nabibona muri angle y'umunyagihugu ashaka guhindura abantu, ariko adacishije muri politike ya. Ni Mukombozi kono munsi ariko aritoza ku mushinga amateka, ndetse asanzwe akora n'uburirimbi. Mbega nta kintu kizohava simpinduka uburinzi uzobuhagarika nko mu gihe uzobaye mushinga amateka canke muzobandanya? Sinohagarika, ahubwo niyo nkwiye kuwukora neza, kubera jewe umurongozi, ikiranga umurongozi no guhuza abantu. Kandi jewe muziki ndirimba ni wo guhuza abantu, bisigura yuko nzoba ndi hahandi nyene bose mu kibanza gitandukanye. Nakujya umuntu ajya ubugari bw'ikivunde n'ibiharage, baadaye akajya imyumbati n'ibiharage, bikabumva yuko ari wa mwumbati nyene ariko mu nzira zitandukanye, ariko ndi hahandi nyene yego. Nta kibazo, ahubwo bizobana agaciro kubera ko nkoze igiteramo abadepite bagenzanje bazoza, aho namaze kumudepitaho bagenzanje bazoza. Icyo gihe bazobona n'abandi baririmbyi, kandi uko umuntu akwegera cyane nuko akumenya kandi nuko agukunda. Bazokusha bakunda n'ivyacu. Ngiye no mu nama nshinga amateka bazomufasha kuvugira ugwaruka, kubera ko bazoba barabonye ukuntu uryoherwa, babona baragwegereye ya. Hari ukuntu ngaha nditse mu gihugu cyacu cy'u Burundi ku bijanye n'umuziki, hari ukuntu bitari novuga ngo evolution. Yego, bijanye no gushigikirwa nko muri leta. Mbe nka Mukombozi nko mu gihe yazoba abaye umushinga amateka n'akarorero, mbega ni iki azohindura ku bijanye n'umuziki mu gushigikira kugira ngo umuziki uno munsi uboneke? Yego, nka bikeya basi ntiharagera kwiyamamaza, ariko tunyene ni byinshi, kubera ko ibibazo by'umuziki ndabizi. Nkiba ahantu atana studio yihari, atanu kuvuga yuko studio yihajya imutabira mu nkambi na studio yihari, niyo nabona. Ubu naho ngeze mu rwego ndaza ni Bujumbura hari studio ariko nkabura amara yo kwinjira ndayibona, ariko sasa nca ndaba mu star ni ikice nibaza ko atakibazo. Nta kibazo kabisa. Mbe Mukombozi hariho nk'abantu bariko baradukurikirana cyangwa kenshi bakumva ijambo umushinga amateka. Mbe nk'umuntu yo bari nko mu ntara za ruguru niko navuga usanga batabizi badatahura, bashobora kumva ati hazoba amatora y'umushinga amateka,
batumva ico kintu mbe umushinga amateka aba ari umuntu wajijwe amabanga yahe nko n'umuserukizi w'abanyagihugu nuko batari guhamagara abanyagihugu bose baze bavugira ijambo hamwe bace bafata umwe baserukira yani wa wundi umuntu watu abariwe ariko ijambo ari ry'abanyagihugu yego meya umuserukizi wabo. Mbego nk'abantu bashaka gutora bambi bashaka gushigikira ibikorwa vya Mukombozi nk'urugendo rwe rw'amatora mbega bumushigikira biciye nk'abandi boba bumva ikiciyumviro nk'undi nk'uweserukiye abagene kugira ngo abagene nabo batera imbere muri bwabo mbega nka Mukombozi kugira ngo bashobore kumushigikira mbega bo bicisha he okay hari inzira zitandatu mfise iya mbere ni inzira ya telefone kwa jeshi ndi b'abadepite wazoca abanyegeza nimero za telefone kwa na president arazitanga kandi ari wakomeye cyane umudepite woba wiyemeje ubitwajike yego kandi sinzohindura kuri abantu bamaze kuba abadepite bace bahindura amanimero abandi bo baranahindura na estoma akaza umva ngo estoma yanje ubu nikigibiranye uvuga ya estoma yaba indefite so ni numero ya Lumikash 66 ubusa gatandatu ubusa gatanu nisubiremo 6 ubusa gatandatu ubusa gatanu akaba ariyo numero ya EcoCash mu gifaransa ni 66 iyo Lumikash 66 000 605 hanyuma akaba ari numero yindi nayo ni Kopeke Bwiza Kopeke Bwiza ni Kopeke ariko hose makopeke hose zose z'igihugu muzo kwandika Kopeke Bwiza bari intara ya Kigali muzokwandika Kopeke Bwiza inomero ubusa 83 akarongo ubusa 6 4 2 8 mu gifaransa ni Kopeke Bwiza 083-064 D86 amazina ni Nzeyimana Toma amazina yanje nyene hanyuma akaba ariyo Bankobu y'amarundi ni rimwe Bankobu y'amarundi ni 1-4-1-2-9-3 ubusa 1 akarongo 96 mu gifaransa Bankobu wa Burundi currency amafaranga yacu y'u Burundi y'amarundi ni 1-4-1-2-9-3-2-0-1-01-96 amazina ni Nzeyimana Toma nyene hanyuma kabiriyo konti y'amadolari konti y'amadolari ni 1-4-1-2-9-3 ubusa 1 akarongo 1-5 mu gifaransa compte en dollars c'est 1-4-1-2-9-3-2-0-1-15 amazina ni Nzeyimana Toma nyene compte en euro ku maero amanyaburaya ni 1-4-1-2-9 ubusa 2 akarongo 85 mu gifaransa compte en euro 1-4-1-2-9-3-2-0-2-85 izo nizo nzira zihari hanyuma ndafise na biro Rohero Gatene sesi kora abandi bafite ibyumviro bakavuga ikandaguza n'icyumviro n'igica muri Lumikash sasa uteka nze ndakizanya huri ni Avenue Susedinile Rohero ahanyene haruguru ya stade Avenue Susedinile numero 25 ya murahawe ikaze mwese abenshi bumvise yuko wagira atanga abashaka gushigikira Andrare ndetse mu mayiro baborohereje abari muri diaspora mu bihugu bitandukanye ndetse no ngahe wacu mu Burundi no mugacimbira hari mu gushigikira ndetse no ngaha mu Burundi mu ntara zigize igihugu mwavyumvise yuko Kopeke ni kwandika Kopeke Bwiza aho uzoboherereye mu ntara yose ari ruguru ari mu majepfo mu burengero mu buseruko hose uzokwandika Kopeke Bwiza ndetse n'inimero zose mwavyumvise hari abashaka kugira nimero yawe isanzwe sinzi ko izo nyene ni 66 ubusa 6 5 hanyuma akaba ariyo na 79
42, 99, 95, ariko nimusaba amahera mw'abantu. Oya nibo gusaba amahera kandi nawe aho ukeneye gushigikira ntunge kweri. Mukurangiza Mukombozi uko izi joba kujya kuzitoza navuga gute guserukira abajene mu mushinga amateka gushigikira n'abandi barundi yego n'abandi barundi muri rusange. Okay, no mu gihe twegereje amatora ni iki kintu wanura nko abantu kenshi bakunda gukoresha nk'imbuga atari nziza cyangwa nk'abantu bakunda gukoresha n'ibintu hanura ndetse abariko baradukurikira ikintu hanura nuko Burundi dashoboye kongereza ko ibyo Burundi bufise ntugabanyeko ntugwane amatora y'ubushaka ko yaba special yaba amatora ya mbere yabaye neza hamwe bavuga uti kwera amatora ugwaruka gwari rwipanze mwiyo kuvuga ngo turi Burundi bwejo hageje kugwana bagacha batubwira ngo turi uyu munsi uze kugwana oya tugiyorere twigwanire tugwanire Burundi nico kintu gikuru niho tuba hanyuma ikindi nacyo umuntu udakunda umuntu abahitamo n'uyamuhore kandi nanje utankunda sikibazo utantora sikibazo kuko aho umuntu ashatse kuraba impamvu nyinshi zotuma atatora Mukombozi ntazozibura kandi umuntu avuze kandi ndondeye impamvu nyinshi zotuma ndamutora Mukombozi ntazozibura hasa muri ico gihe wewe ubona yuko ta mpamvu nimwe yotora Mukombozi nta kibazo ikibazo ni kumuhotera yani winde kana no kumupira bashaka kuwataka umupira atari uwataka amaguru esanse wewe ucyaze ukataka jewe ataka amavoti ntumpijwe ariko windi navyo duhana amahoro n'umuntu akunda Mukombozi umwa amahoro umuntu akunda sendede akunda iprona umwa amahoro sikibazo kwa nta mugambwe numwe ufise umugambi wo guhonya abarundi nta n'umugambwe numwe ufise umugambi mubi wisanzwe kubera bama bayisaba imbere yuko bakwemerera nta mugambwe numwe ahubwo ikigorana kenshi ni kubihagararikira kuba bizigirwa mu byo biyemeje tu sasa ico nico nitwohora umuntu kweli be Mukombozi mu rugendo rwawe kuba kubitoza kuba mu mushinga amateka biga nta ntambanyi ziratangura canke nta nime ni twatundigene tumupoliticien azaga kubwira urabona wewe hajya biragoye wewe mugambwa dusaba 2% kugira ngo turabashinga amateka we ni 40% numva ko ari umuzigo ukomeye habwe ngo ngahi wanje jewe kugira ngo bice ucishika mu mashinga amateka n'ingoga kandi kuri 2% ariko sasa jewe singwanira shaka ntogwe n'abarundi benshi bavyiyumvamo abantu ari benshi kubera ko gutwara abantu benshi bagukunda biroroshe no kubatwara kurusha gutwara abantu benshi batagukunda kubera biragoye gutwara umuntu atagukunda nawe ukora neza wayibona inabi kwa nico gihe cyari hinduka uko kubona saniko nkuko cyo turarangiza umunsi wa kumwe na Mukombozi asanzwe ari umuririmbyi ndetse agiye kutuzanira indi mpinduka hagati ku baririmbyi canke ku barundi twese mu gisaye yego kuno munsi rero dasanzwe niho durangirije kino kiganiro hama turasaba kugira subscribe like comment kuri morning Yesu no gukomeza gukurikirana ibikorwa bya Mukombozi murumva kakiririmba nubwo byashitse yuko ajya mu matora ariko urimvye ntiyabaye na page zanje nza Mukombozi kujya Mukombozi zo kwame mugira nyaje nyene icyo mushikira Mukombozi ko ari akajambo kanyu moshikiriza ariko ikuru gusa nuko ndabasaba amaji kugira ngo mbe umurongozi wanyu saba amazi kugira ngo mbe Mukombozi wanyu ko aje nshaka kuba Mukombozi kwa kumurongozi yica bose ko kuba Mukombozi yica bake so ndabasabe tu yuko bazompa amatwi babonye ko ndabikwiye bazontore babonye ko ntabikwiye nta kibazo bazotora ubundi gikuru gusa bazotore akoze cyane turangirije murakoze cyane yes morning Burundi 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 burakeye